inshuti bagenzi namwe bakunze urwego rw'intara ya Gitega turamukije tubaha ikaze mu makuru mushikirizwa n'urwego rw'intara ya Gitega kuri uyu munsi mukuru w'ubumwe. Ibirori byo guhimbaza umunsi mukuru w'ubumwe mu ntara ya Gitega byatangujwe n'inkuka ya misa yabarewe kuri Paroisse Saint-Sacrement yo ku Rukundo, aho ivyo birori vy'uno munsi vyatewe iteka n'umushikiranganje w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, umushikiranganje w'ubutungane, abashinga amateka n'abakenguza amateka batowe mu ntara ya Gitega, buramatari w'intara ya Gitega, abastandire mu makomine yose agize intara ya Gitega, abarongoye ubuzi n'abandi banyacubahiro batandukanye. Nyuma y'inkuka ya misa bagize urugendo bagana ahari icibutso c'ubumwe, ari naho habereye umugigwa wo gushira ingori z'amashurwe ku cibutso c'ubumwe. Umushikiranganje w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema akaba nawe yaserukiye leta y'u Burundi yashikirije ijambo nyamukuru ry'uno munsi. Ivyo birori vy'uyu munsi bikaba vyanezereye cane abanyagitega kuko kabaye akaryo ko kwibonera amaso mu yandi abigeme baserukizi baheruka gutorwa mwiganwa Miss Ngoma mwaka 2020 hamwe n'abana bene ntare baje kuryosha ibirori vy'uyu munsi. Kuri stade imbere y'uko finale itangura, iyi association abana bene ntare urabagira ibirori imbere ya finale, aba bene ntare urabagira ibirori kuri stade imbere y'uko finale itangura. Urumva rero kuri stade bizaba bihimbaye. Yego Buramatari w'intara ya Gitega Venamani Rambona yaboneye akaryo ko kwereka icese abari ngaho abo bigeme baserukizi aho bagiye gutangura gushira mu ngiro imigambi yabo biyemeje bashigikiwe n'intara ya Gitega. Aho ni nyuma yo guhemukirwa na Alfred Hakizimana, ubu wari yateguye iryo higanwa ryari rijejwe gutora umwigeme wa mbere mu ntara ya Gitega mwiza w'akaranga ndetse aciye ubwenge hamwe n'ivyababa vyo bitatu, aho uwo yararongoye iryo higanwa atahereje ngo arose ubushimwe abo bigeme bari batsindiye. Ivyo bikaba vyababaje benshi mu banyagitega, abakunzi b'intara ya Gitega ndetse n'abakunzi b'u Burundi n'akaranga. Ni rya mbere dushobora kuronka umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge. Ndazi yuko hariho benshi batari bwanamubone. Ndamubereke ga yemwe, ndagomba atere intambwe ngaho imbere, ndamubereke aciye aherekezwa n'ivyababa vyiwe. Uyu w'imbere niwe wa mbere, hanyuma uwamukurikiye n'uyu, n'abo bose nagomba babaramutse mubabone, kugira ngo n'abandi basigaye inyuma babe baripanga, kuko murazi yuko ari umwaka umwe gusa. Mubaramutse rero muheze muhindukire kandi babone hariya hose. Muca mubona yuko Miss uniwe yita Miss Ngoma turizeye yuko azodushikana ku iterambere na cane cane abakenyezi harimwo no guharuka, kandi tukaba twiyemeza yuko tuzobashigikira. Imbere y'abanyagitega mu birori byo kwipfurizanya umwaka mushasha, kwigina imyaka ibiri irangiye intara ya Gitega isubiye gutegwa iteka ryo kuba umugwa mukuru wa politike hamwe no kwigina umunsi mukuru w'ubumwe, abo bigeme baserukizi baronkejwe agashimwe k'iteka na buramatari w'intara ya Gitega, yongera abemerera kubashigikira mu bikorwa vyabo vyose. Mu bisanzwe abo twakoranye yari ishirahamwe Ingoma Event, nuko twabiteguranye n'abantu badatomoye cyane. Twabiteguranye n'abadatomoye cyane, twari tuzi yuko bizogenda neza baca baraduhemukira. Ariko rero nta ngorane kazima twaronse abo twashaka. Ubwa mbere twabona yuko umenga bazobikora neza
mugabo karabaciyemwo sinzi kuko ntibaraduha na raporo y'ingene vyagenze ariko turazi ko hariho imigambi na cane cane uwatowe Miss afise nagomba gusaba yuko vy'ukuri bozomushigikira uno munsi yari kuba yaduze n'imodoka gwiwe mugabo gushika n'ubu ntibarayimuha urumva yuko bisha bigora mugabo n'ikibuza yuko muri twebwe dushobora kugira inuzo tukayimurongera nayo ntibishoboka hanyuma tukamushigikira mu bikorwa by'iterambere mugabo nk'intara twari twamwemereye yuko tumuhereza inka kandi by'ukuri turayimushikiriza nagomba ndamusabe ahubwo yegere hano twasanze tumaze kwivugana bumeze ko atari bwitegure iraro ryaho yoyishira nico gituma twashimye kuyimuhereza mu buryo bworoshe anyaruke tumushikirize inka twamwemereye murabona ko ari sawa imuzuri cyane aha harimo ishashi y'inyana nziza cyane inze ikwereye Dovine wa mbere n'uwa kabiri n'uwundi agira gatatu nabo nyene begere hashoboye gutorwamwo bane murumva yuko iruhande y'ubwizaga baraba n'ubwenge nabo nyene twaciye dushima kubahereza umwe inyana zibiri z'intama kuko nizo ziri mpunze Dovine ya kabiri kugira ngo tubashigikire bumve yuko tubashigikiye nagomba nifatikanije na bano banyakubahwa basitanteri mu nkundire tubipfurize umwaka mushasha mwiza umwaka mushasha mwiza umwaka mushasha mwiza shasha tubibutse ko ubwo buganuke baronkejwe n'intara ya Gitega bwaje bwiyongera ku bikombe Miss Ngoma n'icaba baciwe baheruka kuronswa n'ibiro vy'intara ya Gitega. Ananiyera ari kumwe na bagenzi we baronkejwe kandi akaryo ko gufata udufoto bari kumwe n'abanyagitega eka ndetse baranaryoherwana nabo mu gutamba utuvyino dutandukanye. Ananiyera umunsi nk'uyu ni ntibagirwa mu buzima bwiwe. Kuri uyu munsi ndanezerewe cyane gose. Sinzi ukuntu bivuga nanye ndabwiye abagenzi banje ati numva ngira ndire ahandi nkumva umengo nuko minduri nari nezerewe cyane gose. Nukuri icyambere ndashimiye Imana mu ijuru yaduhaye gushika kuri ibi bintu kuko ni intambwe nini yatwashitseko. Hama haraba ibintu by'ibibazo bitandukanye twarageregeje kuvyihanganira ariko ubu uye turatanguye kuronka ishumbusho nibaza ko ari intango kandi turashimiye cyane zimva mutima buri amatari w'intara ya Gitega n'abandi bakuru bari ngaha kubera kubushimwe twaronkejwe n'ukuri Imana ibahezagire cyane. Hama icyo twitega ko nuko tugiye gutangura gushikiriza imigambi yacu. Hama imbere y'ivyo nukubanza kwiyeskiza tugasaba mu tubabarire kuba tutari bwakora ikintu na kimwe uku kwa mbere kose kwaduheze tukicishaye ntivyatuvuye ko vyavuye ku burongozi bw'abari babiteguye batari bwadukoresha ikintu na kimwe ariko ubu turabemeye yuko kubera batwemereye ko bagiye kudufasha
natwe turabemereye yuko tugiye gushitsa ivyo twasezeranye, donc tugakora tugashira mu ngiro imigambi twasezeranye. Ico twabashiriza abo bose bari bagize ico basezerana canke bashaka gufasha Miss Ngoma, turahari, turiteguye, turi prête gukora ivyo twari twasezeranye kimwe. Ikindi naco bari bavuze ko bazotwizera bakaduha ibikorwa dukorana nabo, tuzoshobora gukorana nabo. Hama abenegihugu b'intara ya Gitega nabo turabemereye ko tugiye gushitsa imigambi twasezeraniye. Urubuga rw'intara Gitega rwayaze kandi n'abandi bigeme baserukizi, aho nabo nyene bemeza ko bagiye kubandanya imigambi biyemeje atankomanzi. Ndabaramukije ca mbere na mbere, hama ndabashimiye bubahwa gouverneur w'intara ya Gitega n'abamwunganirije, hama nkaba nagira nshimiye n'abanyagitega ensemble kubona baradufashije bakatwizera, ndabasaba yuko kandi bobandanya badushigikira mu bikorwa byacu. Ndabaramukije abanyagitega mwese, nashaka ndabashimire kubona mwaradutoye twaba twashitse hano, nongere nshimire na gouverneur yatubereye umuvyeyi by'ukuri. Nashaka ndabasabe kandi mugwe mudufata mu mugongo kugira ngo ibyo twabemereye dushoboye kubishitsa. Uyu munsi numva merewe neza, ndaryohewe cyane kubona gouverneur yashoboye kudupresenta imbere y'abantu, imbere y'abanyagitega n'imbere y'abanyakubahwa. Numva ndyohewe cyane gose. Hama cyo nobwira abanyagitega nuko bo twitegurira tugiye gutangura gukora ibikorwa. Ivyo byose bikaba bibaye aho Alfred Hakizimana arongoye Ingoma Event yaramaze iminsi acisha amakuru atariyo ku binyamakuru bitandukanye, aho ndetse yari yanivugiye ko umwigeme yatsindiye igitsibo ca Miss Ngoma agiye kuronswa iyo modoka bitarenze mu kwezi kwa mbere. Ivyo bikaba bitabaye. Nibaza ko atari byo, antuka sinzi nzoguha ifoto arejo canke ryari ari muri iyo ekole twamwandikishijemwe vuba tangura kwiga, c'est-à-dire yuko ivyo bintu atari byo, abantu niko bavuga. Muratubwiye ko muriko murategura umunsi mukuru uzobahuza mwese kugira mushikane rukijya gikorwa. Tubihameza ngahe lancement officiel yabijya bintu mwemeye, tubihameza ngahe amezi ndiko ndakubwira ngo ubihe ni muri no janvier nyene. Turabashimiye ko mwadukurikiranye, ntimubagire gukunda no gusangiza aya makuru bagenzi banyu. Aya makuru y'uno munsi mukaba muyakesha Dieudonné Havugiyaremye na mugenzi wiwe Irakoze Raphael. Murakoze.